gusubira kwambara bakitwiza. Turamaze kubona ko abakenyezi basubiye guta indero mu gisagara ca Bujumbura. Mu gikorwa cyo gutora Nyampinga Miss Burundi, ko bimwe rero mu byofatirwako bokongera ko ubusugi kuko biri mu buranga umwigeme w'umurundi yazigamye ibanga. Mu gutora Miss Burundi turifuza yuko akantu kajanye n'ubusugi nako bukaraba kuko n'akantu kajanye n'imico n'akaranga. Gabriel Banza Witonde umukuru w'umugambwe APDR, mu gihe umugambwe APDR asanzwe arongoye umaze imyaka 9 uriko ukorera umugaragaro. Gabriel Banza Witonde rero yarashikirije ibitari bike, ahanini agashikiriza ibikebura leta mu ntumbero yo kugira ngo intwaro imere neza maze abanyagihugu boroherwe. Reka rero twumvirize Gabriel Banza Witonde kuko hari n'ibindi bitari bike bijanye n'ubuzima bw'igihugu uyashikirije. Mu bijanye n'intwaro hamwe n'intwaro ibereye, umugambwe wa APDR turashima ingendo zitandukanye z'inzego z'igihugu, mbere inzego zo hejuru kuja mu bene igihugu byari byiza cyane, birakomeza ukwizerwa kw'inzego z'igihugu. Ariko rero nubwo biri uko umugambwe wa APDR turafise amakere, ntibyumvikana ko inzego zo hejuru cyane arizo ziraja gutorera umuti abene igihugu kandi izo nzego zifite abaziserukira, decentralisation. Ikintu cyaruteye amakenga bose, kuko nitwumva ingene nico kimwe n'ibibavuze ko abashikiranganje bamanika inimero zose ku mitumba ya Rusasi. Mbega abanyagihugu bose barakeneye umushikiranganje. Uno munsi turabona ko dufite amakenga yuko aho bukera hagutora umuti w'ibibazo byosanga ibibazo byabaye byinshi. Ahari amakenga dufise namwe make, turabona ko hazohava kwinjirana kw'inzego no gutesha agaciro inzego zo hasi, ibizotuma hari inzego zibandanya zireza amaboko. Kuko uno munsi nuba ko umushikiranganje wa mbere aza gutera ibibazo bw'ikomine buramatari ngaho n'umushikiranganje azoca akora iki? Numva yuko byosanga rero hari ibibazo abenegihugu baza barahamagara umushikiranganje kandi abo hasi bateza kubitorera umuti. Dufite amakenga yuko naho bikera tuzosanga habaye kwinjirana mu nzego, kubera ko twe dusaba ko baba decentralisation. Izo nzego bashizeho mwese umenye icyo ajejwe kugira atunganirize abenegihugu. Umukuru w'igihugu araserukirwa n'umushikiranganje, umushikiranganje araserukirwa, dufatira akarorero nk'ubwari umushikiranganje w'indero hariho DPI, hariho DCI, hariho directeur, hariho titre w'ishuri. None byo kumwana bose azohamagara umushikiranganje, wumva tushaka kengaro bazogera igihe uzosanga abashikiranganje batagikora akazi ari kwita amatelefone gusa. Ibyo nabyo urumva yuko byoca bigora. Aha rero turasaba ko ba decentralisation kugira ngo wese akore icyo ajejwe. Hama rero turafise n'amakenga yuko ashobora kubeshirani, kuko byose tuzikora administration écrite, ibintu byose bica mu mpapuro. Mugabo uza kwenye ndugu wazaza kuri telefone akavuga ngo naka ariko arakora nabi, uzosanga ari abantu bacishijwe agatwe, babeshewe, bahindagurwa mu mabanga bazize ubusa, kubera ko habaye ukwinjiranamo kw'inzego. Dusaba ko ikintu kijyanye na decentralisation bocumva, kandi ndirijanye ko na administration écrite ibintu byose bigaca mu nyandiko. Mwese arafise umushefu amutwara, gusumba ko umuntu wese uno munsi ahari kugira ngo akodorere abandi canke arege abandi. Aha rero mu ntera dutanga ntihashigeho indongozi zibishoboye. Twebwe umugambwe wa APDR tubishije ko twiteguye igihe cyose ngo dusabe indongozi zikora neza ko tuzifise kandi zikwiye. Habe gukaririza ubwenge umwe wese amenye ico ajejwe, hakwinjiranamo kw'inzego. Ntihabe inzego zigiye gukurikirana neza abahawe amabanga maze abatabishoboye babogozwe. Yindi migambwe rero nayo ntihabwe amabanga kugira ngo biterere mu by'igihugu. Ku bijyanye rero n'intwari ibereye turashima kandi umwitero ko umukuru w'igihugu mu ntumbero yo kurwanya abakaboko, abanyongenzi n'abasesagura amatungo ya leta, tukabona ko yabyifatiye mu minwe. Ni ikintu gikomeye cyane bikenguruka. Ariko naho biruko rero naho nyine turafise amakenga, turibaza amahera batubwiye miliyoni 5 zasubije mu kinga zatwe abantu.
ayo mafaranga yafatanywe bande, bari bivye ibiki, bari bayivyehe, bayasubije mu nzira nyabaki, ayo basubije yarashitse yose mu kigega ca leta, baba baciye birukana mu mugambwe wabo ko bari bavuze ko uzohemukira igihugu azoca abogozwa n'umugambwe agacirirwa mukeya. Ivyo byose n'ibibazo tuma twiyumvira bikomeye cyane, tukibaza yuko nabyo nyene dukwiye kubirongera inyishu, kuko atari uko tuzosanga gukiza ejo bukera ari abantu bazoza kuburanya leta ati jewe baraje gusopa amafaranga baca bagenda abantu ayo mafaranga muri neza miliyari zitanu basubiza mu kigega harimo amafaranga y'uwanje. Murumva ko ivyo bibazo usanga leta ibuze ingene vyitura, kandi bizaba byumvikana ko bavuga ati twasumuna amafaranga atakanariha. Nahari kuje dutera tuvuga tuti nibakoresha inzego zabigenewe, hariho cour de compte, inspection générale de l'État, sena ribaye amatungo ya leta, kugira ngo abasubiza bose mu kigega ca leta bice mu nzira zizwi n'amategeko, ariko kandi haje haba no guhanwa kw'abo bantu baba babikoze. Mu bijanye n'ubutungane, mu butunzi bw'igihugu, mu bijanye n'ubutunzi, ubutunzi bw'igihugu buba butituka, kandi murabona ko amafaranga aguma ata agaciro. Ivyo rero tukabibonera ingene mu byankenerwa byose biguma biduga kandi amikoro y'abantu adatera imbere. Naha rero twe muganga ya PD usaba ko umuntu mbere yo koroza bene igihugu hari ingingo zofatwa zihuta. Mu ngingo ya mbere no kuba korohereza abinjiza ibifungwa bivuye hanze, ariko kandi gutanguza ingamba zikomeye zo gutunganya kijambere uburimyi bwacu. Turifuza ko habona ibya kijambere. Twene twemera yuko imvura yanse kugwa abantu baca baja ku mavigo bagiye gusenga Imana, kuko mwibuka ko igihugu isi yose ari abasenga Imana, muga hari isi itaronka n'imvura, none bo nta basenga bari. Ubwa mbere imvura itaze twiyumvira ati mbega igihe yo kwaguka umwaka wose dufata ingamba zikomeye. Muri Malawi imvura igwa gatatu, igwa mu mezi atatu gusa umwaka wose, mugabo byo kujya bafite nta gupfa n'inzara. Naha rero tuzakuba ingamba zikomeye zo kurima kijambere, nta kwirukira amasengesho. Kunangura no gushinga amahinguriro manini ya leta no korohereza abanyamitahe, hakwihutira kugara amahinguriro mato mato. Uyu murindi wo kuyugara wo kwitonderwa. Turafite amahinguriro menshi yugaye, turafite ategereza guteza imbere, turafite no munsi kumbure mwe mutangara mwumvise ibinyamakuru bya leta byandika bigenda mu baprive kwandikisha amajuru. Dufite RPP, dufite APP, dufite inapu z'inganda za leta, ukiyumvira uno munsi na invitation isanzwe ya leta usanga iri korogo ya imprimeri prive, ugaca wumvira amafaranga zitakaza n'ivyo bintu. Ninagura amasosiyete ya leta. Turafite za ibitabo ahantu bakarogo mwaka wa 2018 twituye icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu, hari hasohotse ibitabo biriko idarapo y'u Burundi bifise inyenyeri y'imitwe 5. Muganga wa PD twagiye kubisaba ivyo bitabo baca tuvuga ko byakorewe muri Nepal, ko n'abamizirima baca barahindura inyenyeri zirako imitwe 5 baca barabikura. Murumva ko arakamara amazi w'ibitabo bizagukorerwa hanze dufise amayimprimeri y'igihugu. Kubaka byihutirwa ko muri ya Bujumbura hakwiye abanyamitahe bigenga. Rero twe tuvuga duti iyi soko ya Bujumbura ni iguma ya leta. Uno munsi tubake nivo ya mbere yo hasi, nibaheza kuyipanga tubake nivo ya kabiri, nibaheza kuyipanga tubake nivo ya gatatu, nibahipanga tubake nivo ya kane. Hakwihutira gufata ibya leta tubihereza abigenga. Igisagara ca Bujumbura ni umugwa mukuru w'ubutunzi n'amahinguriro. Ntusubire kubura umuyaga nkuba gutyo abantu bakore ijoro n'umurango. Twariho turavuga batubwiye ngo igihugu ca nyuma mu Burundi, none igihugu 12 abantu bose bageze mu gitanda tuzotera imbere gute? Ivyo tubona abantu bakwiriye none ko 12 baryamye nta kantu gato problème. Ivyo gihugu conyine turyama abandi barapfa, ushobora kurariza rwiza saa 4 z'ijoro. Aha dufite amakambi abasoda n'abapolisi barara bararyama kubera mu bijyanye n'ubutungane. Biriko biragaragara ko kugaburira abapfungwa biriko biraba umuzi w'ibuye, kuko uno munsi amakuru muganga ya PD ufite nuko abapfungwa biriko biranko bariko barishwa n'inzara. Aha rero turasaba leta ko hopfungwa uwo urubanza rwaheze atari ngo zo guhungabanya umutekano, kugira ngo tworohereze abanyororo babe bakeya.
kurekura byihuse abaheje ikiringo cabo c'umunyororo co kimwe n'abahawe ikigongo c'umukuru w'igihugu bagende bari abantu bahejeje imigabo babarekure batahe n'abahawe ikigongo c'umukuru w'igihugu batahe kugira ngo byorohereze amabohero.